ikaze nshuti namwe bagenzi mwongeye kwitaba isango ry'amakuru yo muri migwi kirundi kuri radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka radio mushobora kumva amasaha 28 kuri 28 muce kuri wetatu akaburungu radio Peace FM akaburungu kome kandi mukayumva ikibirira amakuru y'ikirundi muyumviriza kuva ku munsi wa mbere kugera kwa gatanu turi kwigenekerezo rya 2026 ntwarante umwaka 2024 ngize ingingo nkuru Mushinga mateka gatorwa saragabishwa ko igihe mushikiranganje w'inkoro hagati mu gihugu yogira ico aba biri kugatwe kiwe nkuko yandikiye uwo aheruka kwakwa umugambwe CNL abayoboke biwe baguma babaza aho aba n'umuduga agenderamwo ibiziga bishika kuri 13 nivyo bimaze gutorwa mu kiringo kidashikana amezi abiri mu ntara ya Cibitoke abatware baremeza ayo mabi mugabo bakavuga ko abo bicigwa mu zindi ntara bakaza gutabwa aho bakuwa handi harongeye kuba isakwa mu cumba cwahoza ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Arangeyome Bunyoni aho aguma asanganywa amatelefone Colonel Ntibibogora atungwa agatoke ko ariwe afasha Bunyoni kuronka ayo matelefone amakuru twabateguriye saya gusa turafite n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na Jeojo Philibert Karangwa ngire ndabashikirize abandi ko ndafasha muhinga bw'ivyuma na Chanel ntiharirizwa kaze mwese kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi kuko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahagaze reka ntitware no akantu no confonder par chose ndimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha Imana ntibeshwa woroka gufata abantu ugahita abashikiranganje bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi itatu cyangwa umunsi umwe nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya iki igihugu kikava mu kene ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umugambwe mu Burundi ku buryo bazohaba ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba radio Nirimejeje kubibabwira mu ntara ya Cibitoke muri komine Bukinanyana hatowe ibiziga bibiri bica bikwiza ibiziga 13 bitowe mu kiringo kidashikana amezi abiri ikiziga c'umuntu w'umugabo n'icumukenyezi vyaratowe kuri uw'Imana mu gitondo mu mazone abiri atandukanye ya komine Bukinanyana no mu ntara ya Cibitoke abajejwe intwaro bavuga ko ibiziga bitari munsi ya 13 ari byo vyatowe kuva muri uku kwezi guheze gutanguye ikiziga c'umukenyezi catowe mu kumutumba Kiruhura muri zone ya Ndora ikiziga kigira kabiri c'umugabo catowe kuri uw'Imana mu gitondo mu gace ka Sehe muri zone Masango cari giciye umutwe bivugwa n'ababibonye abo bantu uko ari babiri ntibaramenyekana gushika n'ubu kubwo amasoko abo bantu babiri boba biciwe ahandi bakaza gutabwa muri ivyo bibanza bibiri mu ntumbero yo guhovya amatohoza abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'igipolisi gukora amatohoza kugira ngo abakoze ubwo bubisha bamenyekane banahanu hisunzwe amategeko musanire wa Bukinanyana aremeza ubwo bwicanya agasaba abanyagihugu kurikanura no gukorana n'igipolisi kugira ngo amatohoza akogwe neza mu maguru masha bitandatu vyatowe muri zone ya Ndora bine mu Masango mu gihe ibindi bitatu vyatowe muri zone ya Bumba muri iyi myaka iheze ivyegeranyo vy'amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi byerekana ko intara ya Cibitoke ari akarere ku Burundi kibonekezamwo ibiziga bitorwa ku bwinshi byinshi byatowe ku nkengera z'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo muri ivyo bihe nka byose ivyo biziga vyahambwe gihuti abajeje intwaro bagasigura ko babikoze mu kugomba gukingira abanyagihugu indwara bamwe mu banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD Imbonerakure badomwa ko urutoke n'abanyagihugu kuko bakizura ijoro
barahagaritswe baranashengezwa kuri ivyo nyene, ariko abaharanira agateka kazina muntu bakaba babona ko bidakwiye. Muri politike Agathon Rwasa aragirizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse gushaka guhungabanya umutekano wiwe mu kumugandaguro, aho avuga ko abanywanyi biwe birigwa barabaririza umuduga agenderamwo naho aba. Umushikiranganje akaba yazindutse ku munsi w'ejo arungikira ubutumwa umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye CNL ko umutekano wiwe ushobora guhungabanwa, aho yasa n'ubumugabisha. Kurikira Agathon Rwasa mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bakorera Radio Ijwi ry'Amerika. Leo umushikiranganje nasanze ubutumwa bwa saa 12 n'iminota amahororame ngo abantu banyu ngo barahanahana amajwi ngo babaza ngo aho mba muri modoka ngenderamwo ngo ntibarabironka ngo ndabibahe batararuha. Kiwe ivyo niterabwoba mbona biriko riraba, ariko kandi biri n'icyo bishishije kuko igihugu cy'iwacu menga ingwara yo kurementanya menga sinzi iyo bayikuye, sinzi ko banagira nakigora ko kuraba ingaruka zo kurementanya, kuko yaba harimo ikintu cy'iterambere byazanye bibandanije mugabo nta terambere byazanye abo ushaka boyireka. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cye sinzi nimba ari urwanko nimba ari iki. Muribuka mu kwezi kwa mbere ikete byasinywe na Honorable Thérèse Léonce cyandikiwe abahagarariye amasezerano y'Arusha, araca kuramwo ngo nitegure n'umugambwe ngo kwikorera ingaruka zingo zo kwifatanya n'imigwi y'iterabwoba ngo n'imigwi y'iterabwoba. Ukasigara wibaza none uyo mushikiranganje amasezerano y'Arusha yabashikanye ku butegetsi yahindutse amasezerano y'iterabwoba, uyu munsi azanye ivyo no kuvuga ari ikindi kintu agamije inyuma, kuko icavuyemo nuko yaranze ko tugira kongre kuko amategeko abiturekurira, mugabo acazana abantu ari sinzi yo bapfanye ngo bagize kongre y'umugambwe ngo arayemeje ibyayavuyemo. Guhonyanga amategeko vyabaye ingendo, vyabaye ubuhizi. Wakaba yari umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL, akaba yari kuri mikro y'abagenzi bacu b'Ijwi ry'Amerika. Kuri iyo nkuru nyene Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ntiyatanzwe gutabariza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse. Mu kiganiro Nkurikiye yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru akaba yavuze ko abashaka kugandagura umushikiranganje Teretse bagenda kunzu basinyisha impapuro, ibindi bakabicisha ku mbuga hwaniro batanga ubutumwa bwo guhungabanya umutekano. Kurikira muri no misi hari abantu biyitirira ngo nabayoboke b'umushinga amateka wasagato bagize iminsi baza baraca mu mihana y'abantu ngo basinyisha ibintu by'ibipapuro. Si nivyo gusa bakora, hariho n'ubutumwa bagenda batanga haba mu kugandika kuri izi mbuga za gihuri canke gutanga ubutumwa bw'amajwi bacisha cyane cyane muri za gihuri kimwe bita WhatsApp, ubutumwa bufite intumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano, bakanagomba gutera ubwoba indongozi zimwe za kino gihugu. Aha rero twagomba tubagabisha tubamenyesha yuko ivyo bariko barakora ari ivyaha, kandi ko ivyo vyaha bigiye gutohozwa ko neza kugira ngo bafatwe hanyuma amategeko akurikizwe. Musanzwe mubizi yuko urongoye umugambwe CNL, kuko hari igihe biyitirira uwo mugambwe abo bakora ivyo. Musanzwe mubizi yuko uno munsi urongoye umugambwe CNL ari uwitwa Nestor Girukwishaka aherutse gutorwa n'ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ridasanzwe hisunzwe amategeko y'umugambwe y'amategeko y'igihugu. Uwo rero akaba ari arongoye uno munsi umugambwe CNL. Abo bandi rero bantu bashobora gukora ibintu biyitirira uwo mugambwe, na cyane cyane ko wumva ko mu byo bakora harimo ivyaha, ni ukubagabisha. Turabagabishije tubamenyesha yuko ivyaha bariko barategura inzego zijejwe amatohoza ziko zibikurikiranira hafi, kandi ko bazobazwa umwe wese icazoba ariko arakora. Muri ico kiganiro nyene yagorobeje aha abamenyesha makuru yagarutse kandi ku Barundi batumva baguma batabaza kuri Pacifique Ninazwe King, umurundi consultant independant na yigenga baba bariko barata umwanya ko hari inzego zibijejwe kuri buri mutumba. N'ubunyene tumwumvirize. Rero tukebura hanini abantu aho baza guta umwanya baza gucisha amakuru ajyanywe n'ivyo vyaha hataco baza kubafasha, ukabotanga bagiye kuyandika kuri za gihuri.
bagiye kwandikira ba bantu bakorera kuri za gihuri n'abantu batanubahuka no kwivuga amazina yabo usanga biyise ngo ba consulta independent ngo ba consulta usanga biyise ngo ibayigenga usanga biyise ngo bakinga umurundi abantu bamaramazwa no kuvuga no kwiyerekana bari ngo bavuge izina ryabo batari no ngaha mu Burundi ugasanga biyise ngo ba Pacifique n'ahazwe ba Bobo Ruburika abantu bari ku birometero amajana n'amajana ukaza kumuha inkuru ngo agutabariza heko baje badakorana n'inzego zitohoza zo ngaha mu Burundi abo bose nababwiye batohoza ntibakorana nabaje kuko baje ahubwo bari mu baronderwa n'ubutungane benshi kuko ngaha mu Burundi none aronderwa we yo gufasha n'abajijwe umutekano muri rusange abasirikare abapolisi abo bantu bose nibo bo kwitura ubwa mbere kugira ngo kuko bobo atari nyamirama yijije gukora amatohoza barazi kuntu baca barondera iyo nyamirama yijije gukora amatohoza kugira ngo bace batangura amatohoza kubera kuko muri ibi bintu by'amatohoza y'ivyaha uko umwanya ugenda niko ukuri gutera kugorana gutora uko umwanya ugenda niko ukuri gutera kugorana gutora rero umuntu agiye guteba urashobora gusanga ayo makuru iwawe agiye kuzokoreshwa cyangwa gushikira abategeza kuyakora akaba kabaye atacugisha yo gufasha abantu rero bari bareka guta umwanya bamenye neza aho bakwiye gushikiriza amakuru kugira ngo akoregweko kandi batanze kare bakatanga neza kuri izo nzego nababwiye zirakora hanyuma zikerekana ukuraho kure nkuko duheje kubereka abo bari bavuze ko banyurujwe bari ngaha kandi sinijyambere tuberetse ngaha ahanyene abantu babanyurujwe izi nzego ziba zatohoje ko hanyuma zikabatora abo zishoboye gutora abantu rero bareka kuza gusamazwa nabijya biri kuri za gihuri baza kwandika ibintu hariya kandi bazi neza ko hariya ntibakora amatohoza reka nta karata y'umupeji bafite hariya ntibakora amatohoza kandi ntibakorana n'inzego z'amatohoza ngaha icyo bakora baravyandika ibintu birebire ko nta n'akazi kandi bafise hariya kuko baranyegeye murabizi baranyegeye kubera ibyaha bakoze na hariya ntibidegenze ntibashobora gutembera ahubwo banyegeye umwanya barawufise wo kwandika ibintu vyinshi uwo akaba yari Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mw'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 22 ntwara n'umwaka 2024 rigena bamwe mu ntwazangabo zo mu gipolisi mu mabanga atandukanye hari uwo twari twababwiye mu makuru yacu mu ndwi iheze Colonel Ntibibogora ko ari rurangiranwa mu guhohotera abanyagihugu ngo yoba yariketswe ko ari we afasha Bunyoni kuronka amatelefone mu ibohero rikuru rya Gitega inyuma y'isakwa riherukwa kuba mbere agasanganwa yandi matelefone byinshi kuri inkuru tubibwirwa na Albert Maheke. Mu makuru yacu twabashikirije kuri yindi twaraye turangije twari twababwiye amabi akorwa na Colonel Jerome Ntibibogora yarasanzwe atwara akarere ko hagati mu gipolisi aho yaraherutse guhohotera umwigeme akorera kuri hoteli Helena mu ntara ya Gitega amuhoye ko atamuhaye mutobe wateguriwe abandi kwigenekerezo rya 22 ntwarante umwaka wa 2024 niho hasohotse itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena intwazangabo mu mabanga atandukanye. Colonel Jerome Ntibibogora yarungitswe imakamba hakaba asubiriye Colonel Lambert Habonimana nawe yarungitswe mu karere k'uburaruko mu karere ka Gitega aho hagati akaba yasubiriwe na Colonel mu gipolisi Aloyizi Nduwayo yahora mu buraruko. Amasoko ya Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka mu gipolisi cy'u Burundi amenyesha ko uwo Aloyizi Nduwayo ari umwezigirwa wa Variso Ndayishimiye na Rijyayama muri yo ntara asanzwe anayivukamwo intara ifungiwemwo abanyapolitike batari bake harimo n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Aregiyome Bunyoni. Ko ayo masoko abandanya bimenyesha Colonel Ntibibogora Jerome ngo yari yarungitswe gutwara ako karere ko hagati nk'ijisho ryanda kugarika mu ibohero rikuru rya Mpimba ngo acungere hafi umunyororo wa leta Bunyoni Aregiyome. Yamara umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye ngo yoba yavuye asanga nyabona Ntibibogora na Ndakugarika aribo bariko barafasha Aregiyome Bunyoni kuzararonka zangendanwa n'amakarate sime ku mwanya. Ivyo vyabaye inyuma y'isakwa rigira kabiri mu cumba kwa Bunyoni bakatora karate sime mu buroso bw'ibirato inyuma y'imisi mike asatswe agafatanwa amatelefone. Twobibutsa ko Jerome Ntibibogora yaramaze ikiringo c'umwaka arongoye ako karere ko hagati mu gipolisi
akaba ari umwe mu ntwazangabo zakoze kandi zikibandanya zikora amarorerwa mu guhohotera agateka kazina muntu aho zigenda zikorera hose akaba atawuziha negwere. Albert Maheke urakenuye mu ntara ya Kayanza musitanteri wa komine Butaganzwa yaraviriye hasi abakomisiyonere aho abakomisiyonere 5 baheruka gufatwa mu isoko ry'ibitungwa yabumba muri iyo komine ya Butaganzwa kwa 24 ntwarante uyu mwaka wa 2024 baciye bafungirwa mu gashoka komine imbere y'uko umwe wese ahanishwe hadabu y'amafaranga 200 y'amarundi nkuko biboneka ku gitansi bahawe imbere yo kurekurwa. Janvier Kanyana musitanteri wa komine Butaganzwa amenyesha ko atazokwihanganira uwo wese ahungabanya itunga ry'igihugu mu gukora ivyo by'ubukomisiyonere. Abandi ba komisiyonere 15 bakaba baheruka gufatirwa mu isoko ry'ibitungwa mu Kayanza aho bajejwe intwaro baviriye hasi ico gikogwa cabo ba komisiyonere bivugwa ko baguma bimuka bava mu masoko baja mu yandi. Mu Burundi hatekanijwe rusansuma rw'impunzi n'abanyamahanga bose baba mu gihugu cose. Abanyamahanga bakazoza barerekana urupapuro rubemerera kuba mu Burundi. Rusansuma isigaje imisi mike ikaba itabonwa kumwe na bose. Ibindi Jean d'Arc Gikundiro arabidushikiriza. Urwo rusansuma ruzomara imisi 3 rukazotangura kuva kuwa 2026 gushika kuwa 2028 ntwarante uno mwaka w'2024. Uko biri mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, abanyamahanga baba mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi bazokwiyandikishiriza ku biro vy'amazone mu gihe kwandika impunzi bizobera mu makambi basanzwe babamwo. Abanyamahanga basabwe kwibangikanya ibibaranga bibemerera kuba mu Burundi. Mu nama yagiranye n'abajejwe umutekano mu ntara ya Kayanza hari kuwa 11 umwaka wa 2024 umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abanyamahanga baba mu Burundi bagiye kuza barakurikiranwa uko bigenza nuko babayeho buri munsi. Martin Nteretse yagize ati nta kubaha gahengwe, nta kuntu abanyamahanga bo kwitembereza mu gihugu iyo bashaka hose ata muntu numwe aza makuru yabo. Mbere ntababeshe bamwe turamaze gutangura kubegeranya kugira abadakwije ivyangombwa bose basubira iwabo. Muri iyo nama uwo mushikiranganje yasiguye ko no ku banyamahanga bakwije ivyangombwa hakenewe gukora urutonde rwabo ruzwi kandi ngo ruzoza rurasuzumwa buri munsi kugira hamenyekane umwe wese ivyo arimwo. Jean d'Arc Gikundiro ukengurukire mu by'imibano mu ntara ya Karusi hari abagabo babiri bakomerekeje cane n'abagore babo muri komine Buhiga. Leonard Ndiho kubgayo w'imyaka 35 yacumiswe n'umugore wiwe byabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu kenekerezo rya 13 ntwarante ku musozi wa Gisenyi muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi. Leonard Ndiho kubgayo yacumiswe imbugita zitatu mu nda mu mugongo no ku kuboko bikozwe n'umugore Gertrude Ningabire. Uwakomeretse ariko aravurirwa mu bitaro vy'Ikarusi. Ico bapfuye hoba harimwo umwana Leonard yavyaye hanze. Pelagie Nizigiyimana arongoye umutumba wa Gisenyi avuga ko ababajwe no kubona uwo mugore yakoze iryo shano yaciye ari kugwa vuba amaze indwi mu gasho ko ku biro by'igipolisi mu ntara kandi yakoze icaha gikomeye kinahanwa. Abanyagihugu bo ku mutumba Gisenyi babajwe nuko kudahana bagasaba ko Gertrude Nigabire ahagarikwa akajanwa imbere y'ubutungane. Muri iryo joro nyene ryo wa 15 ntwarante uwundi mugabo yitwa Alberic Bukuru w'imyaka 24 nawe nyene yarakomerekeje cane n'umugore wiwe amutemaguye. Byabereye ku musozi wa Buhinyuza muri komine ya Buhiga muri yo ntara nyene ya Karusi. Nawe nyene boba bapfuye kurenga ibigo n'umugore wiwe. Alberic Bukuru yaciye ajanwa nawe nyene mu bitaro byaho. Umugore wiwe Doroka Akineza yaciye ahunga kuva uwo munsi. Salvatore Bizimana arongoye umutumba wa Buhinyuza amenyesha ko uwo mugore arondegwa n'igipolisi kugira ngo arengutswe mu butungane. Ina rero dusozera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwakurikiranye kuva mu ntango zayo. Nshimira uruganda rwa Radio Plus FM y'Igwa Rukago kwa makuru sangaro tiziganya
kugira muronke amakuru atosomye neza. Reka nshimire Chanel Ntarizwa yari mu buhinga bw'ivyuma no Jojo Fidel Kango ne konda yabashikiriza mu nkundire duhanisanze ku munsi w'ejo n'agahwana.